muri Mariko 5 tugira inkuru ngenda basangiza inkuru imwe murazi ko je ndumwigisha nkunda kuja ngaha hariya nyanje ahantu hamwe uno munsi uvyumva wogira ni exhortation ariko ni inyigisho. Hari inyigisho baza kumva kenshi nazo niko kumaza kwigisha no ngaha henshi ariko nagenda kubwira yuko inyigisho yose nuko umaze kuyumva uzoyumviriza nuko unazovuga ati iyo nkuru ndayizi ariko hari ikintu Imana ishaka kubwira mu Musa. Mariko 5 cece 21 gushika ni mwandika abandika ni kuva muri 21-23 Mark 5 verset 21 à 43. Ariko rero kwera tuguma mu kintu gice piyo ndazako namuhagarika tugira twimbe asipiri mubona tugira twimbe mu ijambo ry'Imana. Iyi nkuru wenshi burayizi y'umugore yari afise ikibazo ashaka gukira aja kuri Yesu murayizi aramukorako acarakira ndataramumva iyo nkuru. Rero iyo nkuru tuyiganire ko harimo uguhishirirwa gushasha bishobora guhindura ubuzima bwawe bw'amasengesho bishobora kuduza cyangwa kuzamura ukwizera kwawe. Ngisabe Piyo asome kuva ku 21 gushaka 24. Piyo nturenzaho ndakubari verset 21 à 24. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya. Ishengero rinini rikoranira kuri we. Yari ruhande y'ikiyaga. Haza umwe mu bakuru b'isinagogi yitwa Yayiro amubonye amwitembagaza imbere y'ibirenge. Aramwinginga cyane ati akana kanje k'agakobwa kari kumfiro ndakwinginze uze murambike kw'ibiganza akire abeho. Muri Luka navuga ino nkuru ariko abakana gavoga afite imyaka 12 bandanya. Hanyuma aragenda ajana nawe ishengero rinini riramukurikira rimubanda. So murongo wa nyuma 24 usubiremo. Aragenda ajana nawe ishengero rinini riramukurikira rimubanda. Kubanda no kuvuga iki? Imusita. Abanyabujumbura ni muvyumva. Kubanda, gusita, gupresa, imugunda. Sivyo? Hari abantu benshi Yesu ko aragenda baba bari kumwe n'abajya 12 ariko abantu barenga 5,000 benshi bamusunika bari benshi. Hazi umugabo w'umunyacubahiro yemewe ariko afise umwana wiwe afite imyaka 12. Acha arasaba ati ndagusavye uze yavuze gute umukobwa wanje kwa myaka 10 afite imyaka 10 umukobwa wanje imyaka 12 aragwaye ndagusavye uze kumukiza. Mana majambo yari nko muri koma agira apfe. Hanyuma Yesu aremera siko twabonye. Hariho ikintu cyitwa urgence. Hariho priorité. Yesu aragaritse ibyo akora avuga aretse ibyo akora akora agiye kwa Yayiro. Direction aragiye kwa Yayiro. Bisigura yuko hari umukobwa agira apfe w'imyaka 12 birihuta. Munazogenda kuri umuntu w'umunyacubahiro yagwaye rendez-vous gati byahindutse hariho urgence. Hari ikintu cihuta sinkora ibindi kuko ngiye kwa Yayiro umugabo w'umunyacubahiro ansavye yari kubisa imbere yiwe aramusaba. Rero aha turumva nashaka tugira twimbe nabwiye sivyo twinjire muri ijambo. Yesu arafasha urugendo agiye hari abantu benshi baramusita bamusunika bamugenda ko tugiye tusome rero umurongo umwe gusa wa 25 mukurikire verset 25. Kandi umugore agwaye kuguma ava amaraso yarabimaranye imyaka 12. Ubwa mbere 20 kangahe magata soma na 26 26. Bandanya. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumariye ibintu vyiwe byose nihagira ico bamumarira mbere arushiriza kugwara. Uyu mugore yaragwaye imyaka ingahe? Umwana yarafite imyaka ingahe? Ni Azar. Muri biye na Azar ibaho. Umwana igihe umugore yatangura kugwara sivyo hariho umugore wundi avyaye. Umugore yagiye kureba mu gynecologue mu bitaro bimwe kumbure
uwundi amashugwe ya felicitation. Imyaka 12 arayimara, arakura, ari buzima, akini kibariko, asima umugozi. Uwundi nawe yari mubiki, yariko arapfa. Imyaka 12 uva amaraso. Sinzi ko twovuga ko yagize anemi, yararengeye icyo bita anemi. Amaraso imyaka 12. 26 wawusomye, havuga yuko yari suramumviriza ngene yababaye. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi. Yababajwe cyane n'abavuzi, apano umushinekologe umwe. Bamumariye gatoya, banza kumva intahe z'abantu bagiye kwa ginekologe benshi. Nagiye kurujya biranga. Bambwira ngo naka niwe wa mbere. Ndagenda kurujya biranga. Ndagenda kururiya ugiye kuri wese ecography urariha. Consultation urariha. Agiye kuvuga ati genda muri Kenya. Genda mu Buhindi. Genda i Buraya. Genda muri Amerika. Bas, genda ku bupfumu. Yaragerageje byose ibyo ashoboye kandi bisigura ko uyu mugore yasoma amafaranga. Mugenda kwa ginekologe 20 afite amafaranga. Yarafite amafaranga, yagerageje ibyo ashoboye byose. Yarabaye cyane, 26 yabaye cyane. Ntihagira icyo bamumarira, mbere arushiriza kugwara. 26 bisigura 26 canke 26. Ndacane kuri 26. Ndashaka twumve 26. Haleluya. Mu Gifaransa ivuga neza ngo elle avait beaucoup souffert, yabaye cyane entre les mains de plusieurs médecins, ku baganga benshi. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Aligiye umutarataza kubuga ifise amafaranga kuri konti yagiye muri 0 na moins. Bis n'umufumu nushaka kuja kumuraba ko umufumu nagira kwa gusa. Yavyaheze. Yaragerageje ibyo ashoboye byose, ubwenge bwose, amafaranga yose, arafata amadeni kugira arabe ko yokira. Verset 26 mwayumvise ngo elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Niyigeze aronka n'agahengwe. Ahubwo byagize gute? Cyarukije kubagwara, cyari yampira gose. Haleluya. Yahevye, avuga ati biraheze. 27 rero. Haleluya. 27. Yumvise ibya Yesu. Yumvise ibya Yesu. Araza. Haleluya. Aca hagati y'ishengero. Kazagao, yumvise ibiki? Nibiki yumvise? Yumvise ko yazuye Lazaro. Yumvise ko yuguriye amazi ya Bartimayo. Yumvise ibyo yakoze. Amazi akahindura umuvinyu. Yumvise umuntu yamaze iminsi 4 yamaze kubora anuka. Uyo mugabo ndamukane. Uyo mugabo Siramo, uyo mugabo Yesu ndamwemera. Uyo mugabo Yesu ndamwemera. Kweki yamwemera. Yaravuze ati uyo Yesu. Abantu bagikekeranya ntibarabona Yesu, ntibarumva ibya Yesu. Nushaka kumva umbiriza, hari kuvuga ubuzima kizo n'ibyafo ubutaraba desespere. Nabwire hari kubona abantu bafite amafaranga bazigi Prado, ugasanga agiye mu Buyenzi mu Nyakatsi akinjira gutya. Kubera iki? Byaheze naco kera na kare n'ubundi ari gupfa. Nimba Sauli yaremeye guha chance Daudi, arakana gato gasa n'akantu atacu gashoboye kakungere, avuga ati awakana kavuga ngo iyo nakebwa mbega uwacisha. Sauli aravuga ati genda Imana yawe ibane nawe. Ndabwira iyo desespere icyo akubwiye cyose uracakira. Kuba desespere bisigura kwihebura, umuntu aba yataye ibyizigiro canke ibyiringiro. Ko none ngiriki yashon cera ariko yumvise ngo ivya Yesu. Abantu bari ngaha bose mwarumvise ivya Yesu. Abaroma 10 ngo ukwizera kuzanwa n'iki? No kumva iki? Ijambo. Haleluya. Wumvise ijambo bituza ukwizera. Baza ujya mugabo hari abantu benshi bakize.
hari impumyi zabonye, hari ibimuga vyahagurutse, hari n'uwapfuye arazuka. Amaze kuvyumva verse 27. Verse 27 bisigura umurongo wa 27 canke 27. Ashavuga ati rero nimba uwo muntu yabikoze ataraza mu bantu benshi ngo yaje gute. Suramo 27 mwumvirize, harimo ibintu byinshi bikomeye. Yumvise ibya Yesu araza acaga gute, aca hagati y'ishengero amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe. Kwereke yamuturutse inyuma kubera imbere byari bigoye. Abana b'Imana mwige kicitwa strategy. Hari igihe Yesu yakiza abantu, hari abantu bazana umuntu ku nderezo amaze kumva inkuru bagashaka kumuha, hari abantu ibihumbi, umuntu akora apfa tucahe ari mu nzu Yesu ariyo muri siko ariyo. Niyo ari mugabo abantu bacahe yambwira ko ariyo gusa. Niyo ari ukeneye kumenya iki, eske Yesu niyo ari mbega ari mu ijuru? Niyo ari mu ijuru mbega ashobora gushikirwa? Hari inzira yo kumushikira. Abo bagabo baci bagira gute, baca inyuma y'inzu baraduga ku madirisha. Abandi bose uko aramwumvirizaho muraba basanga rero plafond urahumba inyundo po turamena. Abantu babona umusenyi tangira babona harugurutse, bazana umugozi arakona kuri yantema umuntu yapfuye bamushaka isanduku bashira ku mugozi bakayimanura kugende kwa mani yo muntu. Yesu yicaye uwo muntu amanuka trotar kandi Yesu ramukijije. Kubera iki? Barizera ko cyo nkeneye gusa ni Yesu. Uyu mugana nawe rero ngaha verse 27 yumvise bya Yesu ariga ukuntu yomushikira. Abantu bamaze gukora nemi cyangwa gusenya, murazi yuko uba uri faible. Nta kuntu yashobora kugwana higabo nka Petero abicemwo avuga ati bose bashyize amaso kuri Yesu, bose baramwumviriza, reka nkinyuma abo batanyiteze basi please. Imana irakunda abantu bayisiprena. Haleluya. Nkinyuma igikuru nuko shika. Haleluya. Kweki yavyizera. Umurongo 28 Pio verse 28 yavuze gute? Yaribwiye mu mutima wiwe, si Imana yamubwiye, si mpamvu yaramuhishuriye. Yaribwiye ati haleluya. Yibwiye gute? Niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira gusa. Singane kwa kuvuga ati ndagukozeko kira, ariko jewe nkeneye gusa kugira iki, impuzu ziwe. Kweki impuzu nkeneye ikintu kiri kuri ujya mugabo, ijya onction. Haleluya. Hari igihe mu byakuze n'intumwa, hari igihe abantu bafata imishwaro bakaza kwipa imishwaro kucya bakashajura ku bantu bakora amadayimoni paf bakashavayo ibimuga bikira. Avuga ati njemfe gukora gusa ku mpuzu ziwe, vyose ivana ico wize. Araona avuga ati kabasi numvirize samedi kampe gufata nta kundi basi byange nagerageje. Sivyo wizera uti jewe ndagiye nimba amavuta yo gukira ntasiga ndashakira. Haleluya. Ndizera ko ninakora ku mpuzu ya Yesu. Wibwira mbega wibwira iki wewe? Wibwira iki? Reka ni dimanche basi cyo gusenga ukaja ngaho ugafata ubuseriye ugafata ugasumira mu Imana ugahimbaza lundi mardi mercredi jeudi vendredi bini vyo gusenga washitse ku ruhande. Hari abantu badasenga basenga dimanche gusa. Nabwiye yuko ibitangaza bisaba abantu babahizi, bisaba kumuhizi. Uwo muhizi ukavuga ati ndashaka gufata Yesu namushikira sitamurekura. Haleluya. Ninde mvukanguka yejo. Hari umugore yagiye ku muginekologe bambwira ko adashobora gukira cancer. Hamuganga abonye ko yakize ambwira ngo iyo mwana wize guyicakire guyigumane. Kwera uyicakiye nahija agumana nayo ahija hose urizera. Uyu mugore aravuga ati naribwiye ngo ndashaka. Nabwe ari surprise
surprise ruvuga yuko abantu basenga ngaha bose sishobora kuba abantu basenga that's ko musenga ariko nakana basaba ikintu kimwe musenge amasengesho extraordinaire no kuvuga amasengesho adasanzwe avyara ibintu bidasanzwe ko bitavyandika amasengesho adasanzwe avyara ibintu bidasanzwe abantu baravuga ngo ndashaka ibintu bikomeye adasenga avyuka agenda adasenze senga imisi yose usenze amasengesho yawe aba amasengesho akwega attention kuko uwo mugore tuza kubisoma ivyo yakoze vyatumye Yesu agira attention amen katubandane wasomye 29 na 30 29:30 uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cago ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo ahindukira ishengero arababwira ati ninde akoze ku mpuzu zanje haleluya verset 29 mwayumvise 29 avuga ngo muri uwo mwanyene amaraso yako arava icyo mucyo kumenya no abalewi cyarazira umugore ava amaraso cyangwa umugore mutinyanka cyarazira gukora ku muhereza uyu mugore yavuze ati Imana fishaka ivyo nibaza ko yaribwiye sindare mutima wiwe fishaka kupriza la loi sitagukorako ndakora ku mpuzu ya ndashaka gushikira yacinyuma kuko yacimbere ntibagushobora kumwemera no kumwegera ariko avuga ati neka cinyuma kuko abantu bashaka kunzibira ndashaka nabwire gute wowe usenga gute nashaka kuvuga ngaha uhinduye ngene usenga nusenga uko nsenga ariko usenge isengesho litandukanye n'iry'abantu haleluya uvyuke mu gitondo nirataye amajambo ndavuga ni man ndashaka gutanga inyoni ndashaka inyoni ya mbere ize kujwira namaze kwinjira mu masengesho cyangwa nahejeje hari ibintu binezera Imana aggressivity kuko uti no kuko urumva uramaze kubera ikintu kimwe hari sacrifice kenewe sacrifice ni iki ikimazi cyangwa igitambo sibyo amasengesho ni Rome 12 verset 1 abaroma 12 murongo wa mbere ngo mutange iki imibiri yanyu nk'ikimazi kizima nukumenya yuko ukwiye gusenga wiyumvira uti ndashaka kwegera Imana mu buryo budasanzwe inyoni zizogo ziratazira Imana ariko ziragaragaza ubwiza bw'Imana sivyo zitazi Imana ko zigira impwemo ariko inyoni zizi gutange ukwiye kugira ikintu cyitwa discipline vuga uti discipline mu masengesho wamushaka ikintu uvuga uti ndashaka attention yandiho waravyumvira mbega wibwira iki uvyuza mu gitondo ushaka kuvyuka wiyumvira ibibazo byawe wiyumvira amafacture yawe wiyumvira isengesho tarishugwa wiyumvira uwo mugabo yasekuza wiyumvira umwana ataraza wiyumvira ako kazi kataza sivyo ariko ndashaka uhindure vuga uti hindura uvyutse wiyumvire ikigiye gukora nk'umuherezi ugiye guhimbaza ugiye gukwega gukogota presence y'Imana haleluya nashaka nakubwira yuko igihe cyose ukurahimbaza amajambo uvuga atakwidodomba kurimwo haleluya ukurahimbaza ukuranezereza umutima wandiho ari cyapo nagize ejo bundi niko na medita kuri ibinyene bya adoration nabonye umuntu ariko aranywa amata hari abantu banywa amata ngaha barahari ushobora kubabona abantu rimwe na rimwe urayanywa okay abayakunda nabo abayakunda nibo ngirambwire mu kano kanya siko apana bayanywa gusa abakunda amata nabwiye pour vision nagize ufatikira huri cy'amata uraryohewe amwe ya vrai apana mwe bivanga vanze ya vrai amajyoshe hanyuma sinzigera bitaye telefone uraravye umuntu gutya weje kuvuga cyakirahure harimo isazi agasazi gatoya n'uruhu runini yaka kiyakurayo fataka yikukura yigasazi kagwe hama wikotomera amata yawe umwe yakunda moyanywa hatinye kubivuga harabaye gotomera okay umuntu normalement constitué afuma yaheba nubwo atayadafise yasazi agashya sesa
akaja kunywa yandi puta yari menshi ndahomvye vraiment aya mata mbesha nzosura kuri hayani kanje kurondera ku boutique bugaye agasazi karaho kaje yumvira agasazi karakonone 1 litre y'amata cyangwa litre y'amata agasazi nakibonye muri vision kandi mujuri mbwira ati amashimwe rero yushizemo kandi ko kwidodomba numva nashaka kuyanywa ntamen vuze Imana ishaka kwidodomba ugiye gusenga urima ako gamana ako jefrema twapfuye iki era nama ndiko nditanga kubera iki jewe nta kundi basi emwe gukizoka yewe ukorashe mu isazi nyinshi mfata umwanya mu vyumvire neza Imana yese ati nta sazi nkeneye ko na mata amashimwe nizo njya zanje ndashaka kugutomera amashimwe yawe ariko huzure amata gusa simbona isazi mu mata Imana ishaka amashimwe yuzuye ukwemera ubushake bwayo atakwidodoma haleluya Imana ishimwe tubanda uko aravuga ati watanguye neza uravyonoye 29 wayisomye 29 yayivuze muri omanya amaraso cyarahagarara acarakira murongo soma 30 kandi sura 30 ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo ahindukirira ishengero arababwira ati ninde akoze ku mpuzu zanje Yesu ngo acamenye ko ari ubushobozi bumuvuyemo nta kintu mwishurire ngaha hari ubushobozi buvuyemo bwagiye he twatanga dusaba ngo bose bakora musita nta bushobozi bwamuvuyemo ariko ari utanamusise akoze ku mpuzu gusa ubushobozi buramuvamo haleluya kirekera nawe ndabwira ni musengera abakozi b'Imana kuko iyo muko murahezagirwa hari ubushobozi bumuvamo musengera kugira ronke inkomezi ahavuye inkomezi haza ubundi Imana ishimwe bumuvuyemo acarahagarara siko bavuze yacahagarara cyangwa aramuvuyemo avuga ngo hari ubuvuyemo katubandaye bwaravuyemo acagira gute yacagira iki 30 bwaramuvuyemo aravuga ko muvuyemo il se retourna au milieu de la foule ahindukirira ishengero yariko aragenda acarahagarara acatankuraba abantu ibihumbi abaravye abaza gute ninde koze ku mpuzu zanje amen ninde ankozeko ino nyigisho yise ninde ankozeko niwataha bakoza ngo wize ibikino munsi twize inyigisho yitwa ninde ankozeko amen wow ninde ankozeko ndahakunze cyane Yesu yariko araba abaza ngo ninde ankozeko ndabaza ikibazo kimwe Yesu yari yayobewe wamukozeko Natanayeli amubwiye ngo iki ngo imbere y'ukuza ukiri munsi y'igiti nakubonye bene majambo Yesu wamukozeko aramuzi ariko ashaka kugaragaza uwamukozeko haleluya Imana kwatije yabajije Adamu ngo Adamu urihe Imana yewe wahari haleluya akashaka kurangene yishura ninda nkozeko Yesu yarazi wamukozeko Yesu yarazi byabaye ariko ngenda babwiye yuko twatanga tuvuga yuko Yesu yari muri urgence yari yihuta yagiye ambulance igikiragenda iragira sirene kubera iki abantu bose babonye ambulance bagira gute barahagarara bakava mu nzira ambulance iri kwikira feu rouge na feu vert iraguma igenda Yesu nawe yari nka ambulance agiye gutabara umwana wa 12 ans agira pe ariko nubwo yari muri urgence arumva yuko hariho urgence yindi haleluya hariho urgence igaragaza ubushobozi bw'Imana hariho urgence izana la gloire ubwiza bw'Imana Yesu yako aragenda yihuta acarahagarara maze kubona musoma muzona yuko kubera iyo interruption habaye kakana ka 12 karapfuye kuburyo yagenda kuvurekara ni kare gupfa ariko yarakazuye sivyo
ariko nshaka kwereka yuko karapfuye ko arahagaze aca atanga kurondera arondera ngo ninde ankoze ko mu bantu 5,000 sivyo iyumvira uko muragenda abantu 10 20 igihumbi bakora gusita bagukora ko bose amazona akurabaza ngo ninde ankoze ko mu mwishura gute twese umurongo wa 31 abigishwa biwe baramwishura bati ubone abantu bariko barakubanda nawe ukagira ngo ninde ankozeko. Ubu icyo kibazo imbere yuko tubaza kwijo bamwagiye twese tuko turagukorako imana majambo twese tuko turagukorako ariko dukwiye kubaza ngo ninde ankozeko. Icyo numvise ni iki nuko igihe cyose uri kurasenga mu gitondo amasengesho yawe umenye kuri kurakora kuma amubizi gusenga ni connection ni guhuza impwemu yawe n'impwemu y'Imana zijya hamwe urakoze kuma ariko nagira bwe yuko hariho tushe hariho gukora ko gutandukanye niko bana ndashaka wige guhindura ingene ukora kuri ndiho mbega ni gutubukorako mbega amasengesho yawe arakwega attention yiwe cyo wiyishura mbega amasengesho yawe aratuma aguma arondera muri MK ngo ninde uwo yakoze ko ninde hari ahantu yakoze ntashobora kwihangana. Haleluya. Sinzi nabumvisha ngene biryoshe gusenga mu gitondo uri kurasenga abandi muri quartier hari agacerere ushobora kumva imbwa peut-être sivyo ariko abandi barasinziriye abandi bakora gona abandi bakora rota ariko wewe uri connected ariko umva yuko ndiho yo kwikawusha umuntu nk'uyu igisagara cyose kiraryamye bose nta muntu kurengana ariko wewe uri ku musozi urakoze kuri ndiho abasigaye kuraba karite y'amajambo yawe y'amata yawe dasabye mwige kuzigama amata yawe ntihagire agasazi kajyamo ntihagire kwidodomba kujyamo ugira amasengesho wumva yuko aya masengesho ndiho ahari araryohewe aranezerewe avuga ati komeza mwana wanje. Haleluya. Ino nabishuriwe igihe niga muri Yohana 4:22 Jean 4:23-24 umugore w'Umusamariya aho Yesu yavuga ngo igihe kirageze aho mu kirundi bavuga ngo abasenga mu gifaransa n'icyongereza bavuga ngo abadorateur worshippers worshiping abadora Imana bayadora mu mpwemu no mu kuri kuko abantu nk'abo nibo Imana datagira gute ariko ararondera. Haleluya. Yaciyabwira Imana ndashaka umva untore bega urimo yakora arondera cyangwa uri mu bantu baje muri Porto murahazi abaraje umupira kuri stade haro tribune d'honneur akana Porto akaba n'amasaha y'ibishomeri murabizi mwaje kuraba umupira mwewe hari amasaha y'ibishomeri bugurura abantu bakinjira batarishe hari abandi baduha ku biti hejuru ariko ari muri tribune d'honneur n'izuba ritagukorako. Haleluya. Hariho tushe hari ibintu hari amasengesho ushobora gusenga n'amajambo uvuga hari ambwiye ngo mbwira formule n'amajambo novuga oya bikeneye kumenya formule bikeneye kumenya icyo Imana ishaka. Imana ishaka iki? Ishaka umutima wawe. Ntuzoboroka amasengesho ya naka cyangwa indimi za naka oya genda wewe ukumeze ariko ucungane no kutidodomba no kwemera ubugombe bw'Imana. Aho rero n'amasengesho azokora ku mutima w'Imana iminsi yose kurasenga gutyo. Nabwire adoration ni ikintu kiryoshe. Adoration cyangwa worship ntibidaba ivyo Imana yaguhaye. Amashimwe ajyana n'ivyo Imana yaguhaye ariko gutazira adoration bijyana n'ico Imana iri. Ico Imana iri rero ntibihagaze ku muduga wa ronse ntibihagaze ku mugabo wa ronse umwana wa ronse bihagaze ku bunini bwawe. Yatubwiye amajambo meza ngaha ya Yobu genda bati igihe narema isi wari he nitwari kumwe nuvuga yuko ejo wundi mwana wanje namara babwira shima yarambajije ngo kubera iki Imana yaremye umuntu ubwanyuma ngo imisi yose yaremye ibikoko irarema iki hamihe uhereza ku muntu
turamwishura ni Imana yanyu umuntu bwa nyuma kugira ntazo yirate ngo twari kumwe aho twabirema. Cyakazo mwari bwakibaza. Umuntu yo kwirata ati twari kumwe. Era wajya Ezeya fi twaremye, Ezeya nyoni twaremye, Mana twari kumwe, igihorema inyoni twari kumwe. muri proverbe Yesu aravuga ngo bakora avuga Yesu ngo twari kumwe igihe twarema twari kumwe, ariko nta mwana w'umuntu yobwira Imana ngo igihorema Tanganyika twari kumwe. Twasanze Adamu yasanze byose, mission accomplie, cyabugufire. Yo yavuze ngo navutse ndi gusa, urapfa upfuye amafaranga yawe uyasiga kuri konti ajya abandi woragenda. Cyo gituma kuye guca bugufi. Adoration no kuvuga ubunini bw'Imana. Ndashaka muhinduka abadorateur, mo bantu bahimbaza. Ejo twaganiye cyane n'umwana wanjye ndamubwije adoration. N'umusetse mu gitondo, papa nazindutse kitondo ndimo adoration. Nigumayo, nuveyo, takira. Nuzoveyo. Na indi heritage umwana wawe gusumba kumukundisha Imana no kumubwira guca bugufi no guhimbaza Imana. Yesu rero ararondera hose, ariko yarondera uwabikoze. Ndakwifurije ndiho akurondera. Ube mubo arondera bavuga ati hari umuntu yankozeko. Cyane ndumwigisha ibintu byose ndagira nka filme. Ndabona Yesu ariko aravuga, ariko aragenda, hari umuntu abavuga ati chef wacu, umulidere wacu zakoranyeko. Yesu twese twawukozeko. Acishwa gute Yesu? 32 wayisomye? 32 bisigura 32. aberaguzamo amaso ngo abone uwumukozeko. 33 nayo ni umurongo wa 33. Uwo mugore aratinya, ahinda agashitsi kuko azi ibimubayeko. Araza mwikubita imbere Yesu, amubarira iby'ukuri byose. Haleluya. Abubwira iki byose? Nuko Yesu tarabizi, ngo Yesu yarabizi. Yesu yarese uwo mugore araza kuvuga ibimubayeko. Amen. Bwana sifiwe. Ndashaka ko amurondera Yesu. Ndashaka ndondera. Sivyo? Ariko kubishaka nibikwiye. Kugira bihinduke, hindura inyifato yawe. Hindura amasengesho yawe. Nusure gusenga gusa kugira uhezagirwe, usenge kuko waremwe kugira uhimbaze Imana. Amen. Utazira Imana kuko ikwiye gutazirwa. Usheje Imana kuko ikiri. Ushima n'ibyo yaguhaye, niwibagire. Hari ndibo ziryoshe twamyaririmba ngaho ngo kirazira kwibagire, niwibagire ivyo Imana yagukoreye. Fata 35 dusimbe 35 à 37 mwumvirize ikintu Yesu yakoze kuvyerekeye kwizera rero ngaho. Akivuga haza abavuye kwa wa mukuru w'isinagogi bati, wa mwana wawe aracikanye. Yacikanye kubera iki? Acikanye ubwo nyene kubera yatevye, ari busy. Haleluya. Nagenda babwira ikintu kimwe, iyo mugiye imbere y'Imana komwe ati biracitse, Imana yaguye, nyaruka, niwateba kazoba kabaye. Imana yakuraba bigatwenga, kabaye gute? Mbega umwanya urakora imbere yacu. Muri Yohana 11 murazi inkuru ya Lazaro. Baramubwiye ngo wa mugenzi wawe umwe mukundana yitwa Lazaro aragwaye, ari muri koma, agira cikane. Yesu ari ka usha. Nani Yesu nikawushije? Ariko tunajemeza ko ikawushije. Yavuze ngo nanezerewe ko bamwe ko yapfuye, nanezerewe ko byabaye atariho ndi. Yongeye kwini minsi araguma ngaho arindiriye telegram ivuga ngo karabaye. Nabwire karabaye ikanga abana b'abantu. Karabaye nikanga ndiho. Kuko nibyapfuye, nibyo bahamvye, nibyaboze, arafite ubushobozi bwo kubizura bikaba bizima. Arashobora kurema atari kintu kimwe. Ibyo ubona ko bitagishoboka
ivyo nako byaheze. Sara bamubwiye ngo azovyarane umwaka ukurikira, yari nyegeje araturika aratwenga ngo jewe uretse gusa ko namaze guca ivyo bita menopause no kwifuza umugabo wanje ntavyo gifise. Kaga kecuru kaheze arabwira ati uriko uratwenga. Oya sinatwenze, aje nabesha ngo ntiyatwenze, kuko urumva isezerano ry'Imana nta kintu na kimwe gishobora kuzira isezerano ry'Imana kiretse wewe nyene ugiye muri désobéissance, kutumvira ivyo Imana yagusezeraniye. Nuzovuga ngo Mana birapfuye kubera imyaka, birapfuye kubera abaganga ivyo bavuze, birapfuye kubera report medical, birapfuye kubera menopause. Menopause nishobora kuzibira umugambi w'Imana, ntibishoboka. Rapport medical nishobora kuzibira umugambi w'Imana, cancer nishobora kuzibira umugambi w'Imana. Ariko gusa ikintu kiba gusa cya bugufi unyumvire. Haleluya. Ashaka umuvuge Imana urashoboye, ashaka wibwire muri wewe gusa ati icoma gusa nka haleluya. Mvyuze mu gitondo jewe ngiye aho nsengera umutwe ngena niyumvira gusa ngiye gutanga ndatewe iteka. Ndabwira Imana ngo c'est un honneur, un privilège ko muri position yo guhimbaza. Je nabisiguriye umukobwa wanje ngo papa c'est merveilleux, byaryoshe gufata Imana gutyo. Apana ko gufata Imana nk'umukomersa umudandaza. Mana ariko maze imyaka amezi 5 namwe ariko ndashigikira, none gico wibwi ahubwo wowe ugico wibwi. Utahure yuko Imana nta ruswa nta giturire ijya. Imana ishaka ishonje, ishaka inka niyo za gusaba inka, kuko inka zose nizari. Imana ishaka amadolari amabanke yose na Imana. Bizokanga ehera jewe natanze menshi gusuma bose, menshi par rapport à quoi? Amen. Yakora avuga rero 35 nakengera muri vyinshi. Yakora avuga bambira tuwa mkoga wawe arapfuye 36 na 37. 36 à 37 bisigura kuva ku 36 gushika ku 37. Uracagorera iki umwigisha? Nuze kumugora. Ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe. Adamubise. Ngo Yesu yega gute? Mbega ushira umutima ku ijambo irihe? Ibyo bavuze ivya raporo ngo nusubire kumugora umwana yapfuye, nusubire kurota kuronka umugabo washaje, nusubire kwifuza kuronka umwana waciye, nusubire kwifuza kubona umwuzukuru ugwaye cancer. Ngo ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe. Mbega ushira umutima hehe? Umutima wawe ushira he? Nukura ushira umutima wawe. Imana ishimwe. Ariko Yesu yarazi ubushobozi afise. Acagira gute? 37. Abarira uwo mukuru w'isinagoga ati ntutinye wizere gusa. Ubize agusabye iki? Kwizera. Hageze nizera. Iyo nizera nari gufata. Iyo nizera nari kugenda hariya nagusenga. Oya, urashobora gusenga apara ko ngo wizera. Agushaka kuraba ko vyocamwo kujya ugenda kumupfumura yo kumupfumu yogira cyo kumarira. Imana ishaka kumukonfitera nk'umupfumu. Nishaka kugenda kumupfumu umuganga yarize ariko yomfasha. Imana ishaka kuraba ko ari Imana irema a partir du vide. Atari na kimwe irashobora kurema. Aho bidashoboka birashoboka kuma. Izere. Haleluya. Nta kinde gusaba. Izere. Hanyuma tagira ikireza. Ariko gikomeye Yesu yakoze rero. Shaka mwumvirize. Transeti wayisomye? Soma mwumvirize. Ntiyakundira uwundi muntu kujana nawe. Nta numwe yemere ko binjirana. Atari Petero, Yakobo na Yohana na mwene nyina wa Yakobo. Abantu bangahe? 3. Petero, Yohana na Yakobo. Hacho yibutse ivyo? Amazina 3 nashabibutsa. Bari kumwe na 12, sivyo? Ariko muri 12 tora 3.
muri Matthieu 17 verset 1. Matthieu 17 verset 1 bisigura Matayo 17 canke 17 umurongo wa mbere. Yatoye bangahe? Abo nyene Petero, Yohana, Yakobo. Haleluya. Aha Yesu yoza ngaha tumena gutya harabo yotora nabo yobanza kuba tubanza murindire. Ngira nje ko ikintu gikomeye mission ya Bereve. Haro Bereve nkene ngaha ndabazi Yesu arabazi Yesu nabonze ariko Yesu arabazi. Haro Petero, ba Yohana, nande hakaba na ba Toma, hakaba na ba Yuda. Ashaka kubura batatu. Abwira ahantu hose abumvuze barahari. Amashengero yose yo kwisi haro ba Yuda, haro ba Toma, hakaba na Petero, na ba Yohana, na ba Yakobo. We uri he? Simbiza ngo baze mugenzi wawe ni wibaze wowe nyene. Mbega ndihe. Ariko nimba uri muri abo batatu urahiriwe. Kuko amamisa akomeye yose niwe uzohamagara. Abo bose basigaye n'ibihumbi 5 canke 10 basigaye ngaho atwara abantu abo batatu. Kubera iki? Bafise ukwize. Bizera ko bishoboka. Ariko Yesu ari ikintu gikomeye. Igerageza mu bibazo yatwara Toma. muri Yohana 11 avuze ngo tugende kuzura Lazaro. Ni muze tugende gupfana nawe nta kundi. Yarazize Toma ivyo yankoreye sishobora kuzana nawe. Nkene abantu batatu gusa basukwizera. Mwana ibihumbi 10 kumbure 5 yatoye abantu batatu. Na bamwe 12 9 barasigaye. N'abantu bose basugenge bagera nawe barasigaye. Bose barasigaye. Hanyuma 38 bashitse ku nzu y'uwo mukuru w'isinagogi asanga bariko barakoma induru barira baboroga cyane. Wumvise byasanze situation. Yasanze ikiriyo bakirishoke ahejeje gupfa akana ka 12 ans. Umwanya wa wundi yamaze 12 ans ariko arakura abambe ko aragwara yakize. Ariko akana kamaze 12 ans ariko arabaho kapfuye. Asanga induru nyinshi. Nkuko no munsi Imana iravye abantu abana bayo twebwe hari abana b'Imana bari mu nduru nyinshi. Y'imyidodombo yo kwiheba no gusenga babihevye kwera deception byanse gukunda. Nakona ngena kuzovuga ngo byaranze gucamo. Byanse gucamo ko wewe utaracamo. Banducemo wizere urambare ku birenge vyiwe ivyo byanse gucamo bizocamo bigukurikiye. Apana kubishira imbere bishira inyuma urondera ubwami bw'Imana ubwa mbere byose bizogukurikira kuko wewe uzobanza gucamo. Ibisigaye byose biza mu nyuma. Umwana abanza kuva mu nda ibisigaye bikaza mu nyuma. Ubanza gucamo wewe. Sivyo? Umurongo wa 39 yinjiye arababaza ati ni igiki gitumye mukoma induru murira. Umwana niyahwereye ariko arasinziriye. Yinjira ariko n'abantu batatu ababwira ati murizwa niki? Umwana ka arasamye ngo yapfu barasinziriye. Ariko ngamwigisha gusinzira nuko basinzira. Basinzira basamye gutya. Arasinziriye kubera iki yavyo barasinziriye kandi yapfuye. Aya majambo yavuze ryari? Kuri Lazaro. Yavuze ko nyene ngo yapfuye arasinziriye. Baramubwira no yapfuye. Oya ntiyapfuye arasinziriye. Bamuruhishije Yesu ngo yapfuye. Kweki yakwa rivuguruza Yesu ntiyariko arivuguruza. Yariko vuga langage zibiri. Imwe mu mpwemu niyo mu mubiri. Avuze mu mubiri yapfuye. Mu mpwemu arasinziriye. Ico kintu cyawe mu mubiri cyapfuye. Kumbure mu mpwemu ni kizima. Uwo mugabo yawe ntazoza mu mubiri ariko mu mpwemu ari mu nzira. Uwo mwana wawe ntaraza ariko mu mpwemu ari mu nzira. Mbega ubona gute? Ufise amaso yahe? Amaso ya Gehazi cyangwa Elisa. Ukwiye kugira amaso abiri. Yesu agati ntiyapfuye arasinziriye ntiyapfuye kwereke. Kwera Yesu arazi yuko uyu mwana agirabeho. Hari ibintu urako byapfuye wewe ariko nibizima mu maso y'Imana.
amen. Twageze ku murongo wa kangahe? 40 rero. Mubize 40. Umbwira 40 babwiye ngo barasinze yapfuye. Baciye gute 40? 40 bisigura 40. baramutwenga bamushinyagurira. Bashinyagurira Yesu. Bandai. Arabakumira bose. Ndabikunda ibi. Kiretse nde? Ajana se w'umwana na nyina babiri n'abari kumwe nawe. Yinjira mu cyumba aho ikiziga kiri. Muvyi yabaye. Hariho ibintu ushobora kuvuga bahagushinyagurira abantu. Avuga ati abakizwa muri bicucu. Abakizwa n'ahakiri mugira. Urashobora kuvuga ibintu nk'ibi. Ndizera ngo bizokunda he. Koresha ubwenge warize. Amafuga amashira yagupfiye kubusa. Ati murumva none byo. Aho barakora babesha. N'aba escrow bayonuka mukurikira n'aba escrow bagakotwa amafaranga yanyu gusa muri bicucu. Kubera iki? Babona ibyapfuye. Ntibazi ko biri bizima. Bakoresha amaso yo hanze, amaso y'umubiri ariko y'impwemu ntayo bafise. Yesu rero bamutwenze bamushinyagure. Ntasumutwenze baramushinyagure. Somoke. Ndetse taneva ngo 40 wisomoke bwo barimoka baramusuzugura. Hanyuma acagira iki? Avuga ati ahera abwire rero. Aha hantu sahantu gukora igitangaza. Ubwa mbere nakuyemo Petero, Yohana, Yakobo. Ndirukana abantu bose nzingo nje gukora igitangaza. Sanga bari ngaho barusha bariya. Kuko bo dipire rero. Ega navuye yuko hari ibitangaza bitaba mu buzima bwawe atari uko Imana itabishoboye ariko wewe ingene ubona ibintu ingene wizera Imana yumva atamwete nta peti yo gukora igitangaza kwera wewe. Ariko Yesu avuga ati sishaka gukora igitangaza hari abantu basukwizera nk'uko bavuga gute incredulité bakomana imitima nk'uko ishaka abantu bakomana imitima nk'uko hanyuma ashakora iki rero Yesu arasohora bose arasora ngo ife sorti tout le monde no hena abantu gusa bizera ivyo shobora gukora bega warasohose na iba yagusohoye uno musi saka uze kwinjira nimba warasohotse aho Yesu akora ibitangaza winjire kuko nimba waruze nk'abantu bashinyagura cyangwa ibidodomba cyangwa bihebura cyangwa bavuga amajambo apfuye uri hanze hano mwe kuna tumutoke uri hanze ari ko ari hanze ariko usure winjire wizero tinavyo numva kwa Petero sitavyumva nanye ndaroba umunsi wose ariko byanze nusha ijoro ryose ayo mwanya mwiza wo kuroba byanze hana ukamira ngo ntere drote kote atabikoze rero kubw'ijambo ryawe Petero ko yavuze kubw'ijambo ryawe nuko ntavyumva ndabikoze. Imana ishaka abantu bameze gutyo cyo gituma Petero ari muri abantu batatu. Petero avuga ati ntavyo numva ngeze ku mazi nimba ari wewe mbwira neza ko muri batatu neza ko umuntu wa mbere yahamagaye ni Petero. Kono umuntu yaso kwizera kutarinda kurezona. Petero nenda kwiyumvira ngo mbe biraza gukunda nimba ari wewe nimba ari wewe vuga uti vuga yavuze shaka muvuge ivyo mushaka yavuze hari ijambo ngenderako biraryoshe. Umurongo 40 rero aca abira bose ngo basohoke acafata se w'umukobwa nyina w'umukobwa n'abari bamuherekeje bano bajambo umuryango gusa kweki yatoye umuryango w'umukobwa kubera umuryango w'umukobwa ari wo bababaye bari désespéré bumva ko byanze kubona akana kabo gapfuye shangazi ariko ararira nuko kapfuye wumvise inkuru ikubwira ngo akana karashobora kuzuka kuvuga uti nta ubizi reka ngende nabwiye n'abantu baza mu kiriyo kenshi baza kugushigikira batababaye nababwiye baza gushitsa umugenzo umugigwa ariko hari abababaye bari désespéré bavuga ati jewe icyoshoboka cyose nimba yozuka n'ibintu byane byose no bigurisha cyo gituma Yesu yatoye abavyeyi biwe n'ababaherekeje kuko yizera ko abo bantu bashobora kumushinyagurira
kandi barashobora kugira espoir no kwizera ko bishoboka. Imana ishimwe. Amasaha agiye mbwa amashobora kwandika. Umuntu ashobora kwandika Matayo 13:54-55 muhandike gusa. Matthieu 13 verset 54 à 58. Cyo nabwiye muhandike ni kubera iki? Ni kubera berekana neza ingene Yesu atashoboye gukora ibitangaza byinshi aho yavukiye. Aho yavukiye ntibamwemera kubera batamwemera rero mwahanditse kana babwiye mu Gifaransa. Mu Gifaransa bavuga ngo c'est rendu dans sa patrie. Yagiye iwabo aho yakuriye arigisha muri sinagoge. Abantu benshi baramwumviriza baratangara bakavuga ngo mbega uno bwenge n'ibintu bitangaza yabikuye he? Mbega si wa muhungu w'umubaji ari bavuga Yosefu. Mbega nyina wiwe Mariya siwe nyina wiwe Mariya tumuzi. Mbega Yakobo, Yosefu, Simoni, Yuda abose ntibavukana. Ngo nabashikiwe ntari ngaha ntitubabona. Mbega none ubwo bushobozi bukuye he? Verset 57 ngo il était pour une occasion yabaye igitsitaza kuri bo. Ngo Yesu aravuga mu hanuzi ntiyemege iwabo. Ariko umurongo wa nyuma rero 58 havuga ngo nta bitangaza yakoze aho hantu kubera ukutizera kwabo. Urumva icyo batakoze bitangaza? Kubera aho hantu batizera nta bitangaza yakoze. Ariko ahantu bizera ibitangaza byinshi birakoretse. Hari ibitangaza hari rero uvuga ngo none kubera iki hajyanye hakize abantu benshi aha batakize. Hariya barizera. Imana irondera kwizera muri mwebwe. Dusure rero turangiza ya nkuru 41-42 amasaha arageze. Afata ukuboko kw'ikiziga arakibara ati tariza 10. Bisobanurwa ngo gakobwa ndakubariye ntivyuka. Umukobwa aca avyuka uwo mwanya aragenda uko yari amaze imyaka 12 avutse baca baratangara cyane. Ntiyavuze ngo zuka, yavuze gute? Kweka yavuze ngo vyuka atavuze ngo zuka. Mutahure ko hari rangaje ya Yesu yo iswitchinga. Yagera muri spirituel kana mu mubiri. Mu vy'umubiri bigaragara kuvuga gute zuka. Ariko Yesu niyo yakorera mu mubiri, yakorera mu mpwemu, avuga ngo vyuka. Avuga ngo vyuka. Ibintu byose ko byapfuye birasinziriye. Imana ishimwe. Haleluya. Ino nyigisho yo yari iki? Yari ntumbere yuko uhindura amasengesho yawe. Hakinarondera. Uhindura amasengesho yawe, uhindure inyifato yawe, uhindura amajambo uvuga imbere y'Imana igiye kurasenga. Uvuga amajambo mazima. Haleluya. Amajambo mazima. Uvuga uti Imana ntavyo numva ariko birashoboka. Ikindi gikomeye cyane. Uhindure ugire strategy yiwawe. Ntugire amasengesho ordinaire, sivyo? Amasengesho asanzwe, ugire amasengesho adasanzwe. Arige ntinya kubwira nimwe bimwe kumuvuga ati ariko hatwiratako. Sivyo? Ariko birashobora gufasha bamwe babo. Ariko rasenga nabwira Imana sa mwicoro bose baryamye. Bariko gisagara cyose kiri mu gacerere. Mana wabonye ko mu Burundi hari umuntu ari ku musozi. Nimba ukorondera mu Burundi ndahari. Ndashaka ku isi yose sinzi abantu bakora senga ari muri Aziya ari he nimba abantu bariko barakunezereza tumemba muri 10 ba mbere. Ndashaka kunezerwa n'amasengesho. Mwandi kuracunga isazi zose nege isazi yinjira. Ndashaka kunezerwe ukotomera amata. Haleluya. Haleluya. Ayo masengesho azomanura ndiho mu buzima bwawe. Kandi azokora natazokora ivyo ushaka ariko azokora ivyo ukeneye. Hari ibintu byawe byapfuye bizozuka. Hari ibintu byawe byapfuye bizozuka ariko byapfuye maso agaragara byari bisinziriye azobibwira bivyuke kubera inyifato yawe. Haleluya. Ndiho abahezagire. Kadusenge turangiza. Amen. Kadusenge isengesho rirangiza rihekeza ino jambo. Sengera umuntu wese yumva ashaka ko hari ubushobozi bushasha. Inkomezi nshasha, ubuntu bushasha, inyifato nshasha. Dusenge kwera Imana iri ngaho. Haleluya. Umuntu wese yumva ko ashaka kugenderwa. Umuntu wese yumva ko byanse ko ataragisenga. Inkomezi zaheze
usigaye ushaka gusenga bikanka, ushaka kugurura akanwa bikanka, ariko n'umwanya udasanzwe. Ndumva hari ubushobozi. Rino jambo rizofasha abantu no kuri internet, no kuri radio, ku isi yose bazomenya ko ndio ari ku ngoma. Haleluya. Ibidashobokera n'abantu biramushobokera. Nimba ari wewe duza ukuboko mwijuru, babone ukuboko kwawe, babone ukuboko kwawe, babone kwita ko wizera ko ibyapfuye bishobora kuzuka. Mana ndagushima ku bushobozi bwawe. Haleluya. Ndagushima kuri Alpha ukaba Omega. Ndagushima kuvuga rimwe bikaba. Urakoze Mana. Uratwugurira amaso, uratwibiye akabanga, uratweretse ko iyo twatwibaza ko byapfuye byarasinziriye, uvuga rimwe bikazuka. Birazuka, birazuka. Haleluya. Urakoze Mana. Ndagushima kwa nuko nabohoka. Hari imyuka mibi y'ubusambanyi iriko iracika, ibinyoro iriko iracika, impwemu z'ubusambanyi hanze mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Ndagushima ku bantu batatu bagwaye imigongo bariko barakira. Batatu bari ngaha, numwe ariko ajyumva kuri internet. Ndagushima ku bitangaza Mana. Urakoze mu izina rya Yesu. Urakoze. Impwemu ya sinezite ihunge. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Umuntu w'umugabo agwaye ikigo akiri gukira mu izina rya Yesu. Akiri gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari umungaha umuntu ayubatse ari mu cyacu ubusambanyi avanga ubakanye. Uve ngaha wihanye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mana ndagushima impwemu ubusambanyi. Hari benshi babohotse impwemu z'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Masturbation mu izina rya Yesu. Pornography, impwemu z'pornography za masturbation zihunge au nom de Jésus. Urakoze Mana. Urakoze kuri Mana yumva. Ndagushima ku muntu kirira ugutwi icyubaro kibi cyawe Mana. Turagushima kuri Alpha, kuri Omega, uko rejo ni kuri no munsi. Haleluya. Hari umukobwa abohoze yari ku muvumo wazibiye mariage. Ndagushima ko usambuye uwo mugosi mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Haleluya. Urakoze kuri Alpha, urakoze kuri Omega, uvuga rimwe bikaba. Icyubahiro n'ubuganza bibi byawe ubu bidashira mu izina rya Yesu. Haleluya.